Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwa tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ari kwaravugwa cyane muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka Murano makuru turaza kugaruka ko basirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Somalia aho bagiye kugaruka nayo umutekano. Abasirikare rero hari ingingo yoba yabafatiwe izotangura gushirwa mu ngiro mu ntango zo kwicenda k'uyu mwaka. Ivyo vyose tukaza kubigaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Nako kandi murano makuru tuza kubabwira ko kuri ubu hari umwe yahereza amakuru ibiro bikuru vyigendereza nga mu gihugu c'u Burundi yoba yafashwe. Uyu usanzwe atanga amakuru mwigendereza akaba yari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba yaramenyekanye ndetse afatwa n'igipolisi c'u Burundi aho apfungiwe ndetse n'ivyatangajwe kwifatwa ryiwe vyose mukaza kuvyumviriza mwidonido yano makuru ntimuze gucikanwa. Nandi makuru menshi twabateguriye kuri uno munsi ntuze gucikanwa kuko hari vyinshi tuza kubabwira yoba ayariko mu gisata ca politike ndetse no mu rwego rw'umutekano. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Vyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbiyo z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Imbere yuko tubageza ko amakuru y'uyu mukozi w'iperereza yoba yafashwe kuri ubu akaba apfungiwe ahantu kandi bikaba vyatanguye kumenywa n'abategetsi batandukanye. Reka tuyatangurire kuri iyi nkuru irabana n'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Somalia. Hari ingingo yabafatiwe aho abarenga 500 bari mu gihugu ca Somalia aribo bategekanijwe kugabanywa gushika mu ntango z'ukwicenda. Abasirikare bangana n'ibihumbi 3 bari mu gihugu ca Somalia nibo bategekanywa kugabanywa gushika mu ntango z'ukwicenda mu nteko zose za Atimis. Igihugu c'u Burundi kikaba kiri mu bihugu bifise abasirikare muri Somalia gitegekanya igabanywa ry'abasirikare barenga 500. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri Somalia bakaba bafise amakenga kuko bimwe mu birindiro vyahorako inteko za Atimis zoca bihebwa maze bigatuma abagwanyi ba Al-Shabaab bagira inguvu. Abo basirikare bagiye kugabanywa kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu ntango zo kw'icenda bose hamwe n'ibihumbi 3 nkuko urwandiko rwarungikiwe abarongoye inteko za Atimis ruvyerekana. Igihugu c'u Buganda kizogabanya abasirikare barenga 900. Igihugu ca Ethiopia naco kizogabanya abarenga 600. Igihugu ca Kenya naco abari munsi ya 600. Uburundi bukazogabanywa abarenga 500 nayo igihugu ca Djibouti naco kikazogabanya abari munsi gato ya 300. Abo basirikare b'ubumwe bwa Afrika mu rwego rwa Atimis hazoba hasigaye abarenga ibihumbi 13 mu gihe kino gihe baharurwa mu bihumbi 16 birenga. Bamwe mu basirikare b'u Burundi rero bakaba bavuga ko hariho ibirindiro bahorako bifutwa. Bavuga ko hariho ibirindiro bahorako bifutwa ahandi naho bagakomborwa n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu ca Somalia. Bavuga ko bafise amakenga ko ivyo birindiro basize bishobora guha akaryo kuri Al-Shabaab ko kwisuganya mu gukora ibindi bitero. Ni mu gihe mu minsi iheze hari amakuru yari yagiye habona y'igikorwa kidasanzwe abasirikare b'u Burundi bakoze cyo kwigarurira ibirindiro 3 vyose vyari vyarafashwe n'uyu mutwe w'inyeshamba wa Al-Shabaab. Bivugwa kandi ko
ivyo birindiro vyose igisirikare cy'u Burundi cabifashe mu minwe gutangura mu kwezi kwa nzero k'uyu mwaka. Ngivyo rero ibiriko bivugwa ku basirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Somalia ndetse n'ingingo bagiye gufatirwa. Reka no makuru yacu tuyabandariza kuri ya nkuru yavugwa gutanga amakuru mwigendereza akaba n'umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yahagaritswe. Uyu asanzwe atanga amakuru mwigendereza yarahagaritswe n'igipolisi. Amakuru ava ngaho ku masoko yacu avuga ko Alexis Niyongabo yahagaritswe n'igipolisi c'igiharo ku itegeko rya buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga yahoze nawe nyene akorera igendereza imbere yo kuba buramatari mu mwaka w'ibihumbi 2020. Alexis Niyongabo yahagaritswe ahejeje gufata amafoto y'igorofa y'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS Giharo. Hari nguwo yarabibwiye buramatari Olivier Nibitanga nawe aca atanga itegeko ryo kumufata no kumwaka amatelefone bikabivugwa n'uwatanze amakuru. Buramatari w'intara ya Rutana yaciye atanga itegeko ry'uko Niyunge ko aca yungururizwa ku mugwa mukuru w'intara. Buramatari Olivier Niyunge ko yoba weragize ubwoba atinya ko amafoto y'iryo shure ashikira abategetsi bo hejuru kuko rimaze imyaka 10 ryubakwa mu gihe amafaranga yo kuryubaka agoma yakwa abanyagihugu. Ivyo bikaba bivugwa n'abegereye Alexis Niyongabo. Ibiro vyigendereza i Bujumbura navyo vyarinze guhaguruka kugira ngo Alexis Niyongabo arekurwe. Bamwe bakavuga ko iki kibazo kigiye kuzamwo ivya politike bikomeye cyane kuko uyu buramatari nawe yahoze akorera iperereza kandi akaba yarazi abainformateri bose bakorera ibiro bikuru vyigendeza cyane mu ntara arongoye ya Rutana. Ngibi rero ibiriko bivugwa mu ntara ya Rutana kuri uyu yoba akorera igendereza kuri ubu nawe yafashwe ariko ahatwa ibibazo. Mu yandi makuru reka tuyabandanize mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abajejwe agateka kazina muntu barabangamiwe mu mazone arimwe intambara. Abajejwe agateka kazina muntu muri territoire ya Rushuru baratabaza bavuga ko bariko barakorwa ko iterabwoba n'abarongoye imirwi y'abaroberi. Baharura 18 mu barongoye amashirahamwe bishwe n'abitwaje ibigwanisho mu kiringo c'amezi 3. Mwitangazo ryashizwe habona kuri wa kabiri ikiwanja muri territoire ya Rushuru mu ntara ya Nord Kivu ubuseruko bwa Repubulika y'Intwaro rusangi ya Kongo. Abajejwe agateka kazina muntu bemeza ko bariko bararonderwa n'abasirikare bo mu mirwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ico gice ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Izo biriko bikorwa kuva hatanguye gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'igisirikare ca Kongo n'abaroberi ba M23 mu materitwari ya Rushuru na Masisi mu ntara ya Nord Kivu. Kubwa Patrick Riki Paluku harongoye rimwe mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu muri teritwari ya Rushuru. Abaharanira agateka ka muntu batari munsi ya 18 baramaze kwicwa mu kiringo c'amezi 3 gusa. Ngo nibindi bitaduhumuriza twebwe abaharanira agateka kazina muntu muri teritwari ya Rushuru, imigwi yitwaje ibigwanishira dutera tukibaza ko ari ikibazo ryari iki kibazo kizohera. Mu kiringo c'amezi 3 gusa 18 mu bo dukorana barishwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu mashefera abiri yo muri teritwari ya Rushuru bazira ko biyamirije ubwicanyi bukorwa nabo baroberi. Ubuhuza bikorwa bw'ishirahamwe ryigenga Force Vive de Rushuru butomora ko ku ruhande rwabo nk'abaroberi ba M23 hamwe n'abagwanyi ba CMC Nyatura Mai n'iyindi migwi y'abagwanyi bose ari isoko y'ubwicanyi buriko bukorerwa baharanira agateka kazina muntu. Abarongoye imigwi yitwaje ibigwanisho ivugwa baragirizanya ko kuvyo bagirizwa nayo mashirahamwe yigenga ngo n'abasirikare bo mu runani rwa leta Kinshasa CMC Nyatura Mai na FDLR bica abantu n'abaserukira amashirahamwe yigenga mu ntumbero yo gucafuza ishusho yacu gusa. Baranyegeza amakanda y'ukuntu bafashanya mu gutera ibirindiro vyacu ariko no gutera abantu bose bavuga ikinyarwanda. Niko vyashikirijwe na Major Wiringoma avugira M23. Ngo ntitwokwigera twica abanyagihugu batwizera kandi twitwa ko ducungereye mu gitondo ku murango no ku mugoroba
kandi tukabakingira nk'uko bitegekanijwe, akaba ari ivyongewe ko n'uwo musirikare avugira M23. Agira ico ashikirije Jules Mulumba, umwe mu barongoye imigwi igwanira muri ako karere, atamakosha ku baroberi ba M23. Ati twagiye hamwe kugira ngo tugwanire ineza ya bene wacu bageramiwe n'agacinyizo mu ntara yacu, vy'ukuri ngo n'abaroberi ba M23 wica abanyagihugu, kariko vyashikirijwe na Jules Mulumba. Kuva mu ntango z'intambara muri ico gice c'ubuseruko bw'igihugu, teritwari ya Rushuru yamye ikorerwamwo ubwicanyi ku banyagihugu. Mu ndwi iheza abanyagihugu barenga 10 barishwe mu gace ka Bungushu muri sheferi ya Bwito muri Rushuru, bw'umushinga amateka aturuka mu iyo ntara, gaho iryo bara ryaguye hacungerewe n'abasirikare bo mu ngabo za karere. Ngaho rero amakuru yariko aravugwa. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi wawe kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire.